Shalom, shalom, shalom. Turi kw'ishengero ryitwa Sabaoth rirongowe na Prophet of Jesus Joshua. Turi ku musi wa kabiri muri programa twitiriye ubuvugishwa gukira ingwara no kubohoka. Aha rero turi kumwe na bamwe bari baje muri iyo programe bakorewe igitangaza. Mbega mama mwitwa bande? Yitwa Jane. Turi kumwe n'umupapa ingena watubwire akazina. Sinzi nka Emmanuel. Ego sinzi nka Emmanuel n'umushinga ntahe wa Jane ni muri bamwe bakorewe igitangaza gikuze cyane aho umumama yaje agwaye. Reka abitwiganire ingene yaje ameze. Mbega Jane mwaje mumeze gute? Naje maze amezi abiri narabaye paralize, ndagenda ni mu baganga kubera ntari nisoboye bambarira ko nabaye paralize, ariko nkaguma ndirira Imana ko yontabara. Naraje nziye hano nze kuraba igitangaza c'Imana ko Imana yontabara. Nari nduse, Imana yarangiriye neza, nari narabaye paralize umugongo n'amaguru, ariko navuyeho mbona igitangaza nigendera n'amaguru. Ego Jane, uratubwiye ko wari warabaye paralize, none igihe wari warabaye paralize ko tuze umuntu wa paralize atava hasi vyari bimeze gute? Sinava hasi by'ukuri, naho nagomba nkakoresha ubuhinga bukomeye, bamfungurira ndyamye bakampindura imbavu ijoro n'umutaga, byari byaranse. N'umuganga guteba handaba arazunza umutwe ti hasigayeho Imana honyene, ariko kukanyuma isaha n'umunota wageze Imana yarantabariye kuri uno musozi. Ego igihe yaza ngaha twarabonye ko baje bamuteruye bamwishigikiye ntivyakunda yuko atambuka. Mbega umaze gushika ngaha anye vyahavuye bigenda gute? Umukozi w'Imana mbonye ivyari byarambose amaguru atanguye kundambika ikiganza ku mugongo, naciye ndumva ikintu kivunika nk'umusumari, ca ntangura kugira siporo ndunama, ivyari bibose amaguru birabohoka, ca ntangura gutambuka. Emwe nca numva umunezero mw'isi wamenga cagaguye imizana yari imbose. Ndaciye nshima Imana igitangaza nabonye. Umunsi wa kabiri wabaye ntibagirwa mu buzima bwanze ni mu muryango wanje. Imana ishimwe cyane. Turumvise yuko yaje bamufashe mugabo abaza kumusengera yacatangura kugira siporo, yacatangura kugorora umugongo, yatashe atambuka. Mbega umaze gushika muhira abakubonye bavyakiriye gute Jane? Abambonye barasidutse bibazize ati kumbure ndiko ndaranga imisozi ngomba gupfa kubera bari bahebuye. Bamwe baratabana baratangura guhamagarana ku matelefone ngo murabe mama ariko aragenda n'amaguru, bari bararuse bangaburira banyoza bampindukiza, ariko kugeza icyo gihe nababariye ati nimureme nahuye n'Imana irantabara. Ego turumvise yuko ushitse muhira batangaye cyane, ntibasubiye kukoza. Turavyibaza baratangaye nyene, ubabwiye ati mbega nikiye gikorwa waciye wikorera utahora wikorera uwo munsi? Natanguye kwiyoza uwo munsi, ntangura kwicara baramfungurira ntahora nicara, bandaba nk'igitangaza cyane. Imana ishimwe cyane. Imana yamukoreye ibidasanzwe. Jane arashima Imana kubw'umunsi wa kabiri yarahuye n'Imana, ndetse yavuze yuko atazopfa wibagiye mu buzima bwiwe. None arashima Imana cyane. Reka tubaze umushinga nawe, mbega ku munsi wa kabiri vyagenze gute? Ndashima Imana mu buryo bwiyaguye. Ndanezerewe cyane ku by'Imana igenda inkorera. Twari turushe dukomerewe cyane imyaka 10 umuntu ari mu buzima bubi bumeze nabi bwo kwama umuntu aragwara, kwama kwa muganga, kuba wofata udufaranga tugahera atakindi kintu tuguzemwo tukamijuka uko nyene, impuzi gahera iyindi gahera, ukazotabarwa n'umuntu w'umugenzi avuye hanze kugira ngo wambare impuzu. Narashimye Imana kubona mbonana n'umushumba Joshua. Imana yiwe yarabaye Imana yacu. Mbega wo tubwira kimwe mu byo ushimira Imana cyane umushumba wayo yoba yarakubwiye canke yoba yaragukoreye?
ndamushimira cyane, ndashimira n'Imana yamutumye kuko amaze kumvugishwa ko ubuzima ndimwe ari ubuzima bubi, ariko aravuga ati kuva uyu munsi n'iyi saha bigomba bihinduke, uragiye kwakira igitangaza kandi uragiye kwakira amafaranga. aratubwiye ati umushumba wayo yamubwiye ati uragiye kwakira igitangaza kandi uragiye kwakira amafaranga, ndetse uwo munsi ndavyibuka yavuze ati uno munsi nyene urakira amafaranga. Mbega none ko yavuze ati urakira amafaranga, mbega ayo mafaranga bahavuye uyaronka bimeze gute? Narayabonye ndashima Imana, kandi maze gushima Imana ko ari igikorwa Imana yakoze, nico gituma nayo nibutse mu vyayo kugira ngo nkuremwo ikigira 10 cayo namaze kugishikiriza umushumba. Niko ndavyizera kandi niko navyigishijwe. Imana ishimwe cyane gose. Aratubwiye yuko yaramuvugishijwe ko yuko agiye kuronka amafaranga, ndetse none aratubwiye yuko ayo mafaranga nyene yaciye ayaronka. Uko mwaje kuwa kabiri niko muri uno munsi hari cahindutse, harahindutse cyane. Imana ishimwe cyane, ubuzima mwarimo kera sibwo bubukirimo, kuko kuva kwa kabiri ubuzima bwarahindutse. Murashima Imana cyane kubona ubuzima bwarahindutse. Mbega Mutama, igihe yaragwaye wari wiyumva gute, byari bimeze gute? Urumva ni kibazo mu muryango haje ikibazo cyo kugwara, ni kibazo gikomeye. Iyo rero utari umuntu wamenye Imana, wize ijambo ry'Imana, uzi kwihangana ingene bimera, nukuri biragora, si ibintu byoroshe nukuri, kuko urumva wariguriruka urondera amafaranga, nimba wowe uyaronse mugaba gacaca mu minwa gacagenda, ndugira n'ikindi kintu yaronkamo, ukarara inzara wayaronse. Urumva ni ikintu kibabaje cyane, ni ikintu kibabaje. Jewe natunzwe nuko namenye Imana. Mbega uri kurabona umufasha wawe agwaye, wiyumva gute nk'umushinga nahe wiwe? Nta mahoro nari mfise kuko nari mfise umwitwaririko w'ibintu byinshi. Nari mfise umwitwaririko wiwe, nkagira umwitwaririko w'umuryango, ngaca nibaza none nzobaho gute canke bizogenda gute. Urumva rero navuga nti Imana, ubu rero hageze ko urabe ivyanje aho bigera. Nimba hageze ku munota wa nyuma, nari ngeze aho ngera kuri ca gihe Imana yabwira Ezekiel ati tegura umuryango wawe kuko igihe cawe kigira gihe. Mbega none ubu wiyumva gute ubona umudamu wawe akomeye? Si uyu munsi gusa, nurya munsi nakira igitangaza ciwe c'uko akira. Ndamahoro, amahoro adasanzwe. Tangaza vyose byakwirikiranye kuruva kuri urya munsi. Ukuri ndumva mfise umunezero ntako ndawuvuga. Umenga Imana yaduhinduye basasa, kandi yaduhinduye basasa nyene. Numva umunezero mwinsi, yatanguye ihindura umubiri wanze mba mushasa, ihindura n'ubuzima. Abana bari basonze, imbabura yari yarazimye, ariko biraka abana bafise umunezero. Amen. Okay, turashimiye Imana cyane yabakoreye igitangaza, yakoreye igitangaza uyu muryango. Ubuzima bahoramwo kera ubu bwarahindutse, ubu binjiye mu buzima bushasha, bakiri igitangaza cyo gukira ingwara ku bwa mama, bongera bakiri igitangaza c'amafaranga aho imbabura ngo yari yazimye, mugabo ubu unye bafungura neza. Imana cyane, kandi turashima Imana cyane kubw'ivyo yakoze n'ivyo yakoresheje umukozi wayo, nawe yakoresheje bose kubgayo mafaranga. Imana ibahezagire cyane, mwarahezagiwe. Shalom. Ndakunda Yesu nk'uwasaze, kuko urukundo rwiwe kuri jewe rurarenze. Iryo niryo yamadusengera, uno munsi jewe nawe nigiki kiturajishinga ramulima wa ukaya, ariko kuri Kristo, iryo niryo kuri Kristo kugira ngo adushikane. Muhezagirwe, mugirigwe neza n'Imana. Mbega wabuze igituma ubayeho, mbega wabuze umugambi Imana ifise ku buzima bwawe, mbega wabuze ibikurindiriye inyuma ya buno buzima bwo kuri nosi, mbega uriyumvira akazoza kawe uri ngaha kwisi n'inyuma yo kuva ngaha kwisi. Muri minota 2
unyumvirize unege ugutwi iminota 2 maze iyi minota 2 utazokwigira wicuza ku buzima bwawe. Nitwa Joshua Prophet of Jesus. Siko nitwa kera nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi. Kera nitwa Sugu JT Shio aka Obama. Nagendeye muri byinshi, nabonye byinshi. Iyi si ubonesha amaso siyo si, kuko muri iyo si nabonye byinshi. Muri iyi si ibyo tubona siko kuri, kuko ariyo byinshi bitabonwa biri muri iyi si. Nasangiye imfungurwa n'abadayimoni, nagiye ku makaburi, nagendanye n'abapfumu, nabonye byinshi. Ariko inyuma yo kumurikirwa n'ijambo ry'umuco, Imana itabara ubuzima bwanje. Imaze kuntabara, indungika kubwira abantu kuri. Nangiye kubwira abantu kuri, benshi baratabara. Imiryango yari kwirasambugwa iratabagwa, ingo zisubira kuba nzima, abahora banyura urumogi, abari baboshwe na drogue barabohoka, kuko umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ari mwiza. Iyo utazi uguma uri imbohe y'ikinyoma. Aha tuzovuga ukuri kuzotuma ubuzima bwawe butumbera. None uti ubwo butuma zoburonga gute? Turagutumiye kuri channel ya YouTube yacu Joshua Prophet of Jesus. Gira sabone cyangwa subscribe cyangwa fyonda kuri no link iri ngaha ikigutwara kuri iyo channel. Uzokumva intahe nyinshi, uzobona ibikorwa by'ibitangaza Imana iri kwirakora, nawe uzogira intahe yawe. Uzokumva ivyo Imana yakoze, nawe uzoshinga intahe y'ivyo yagukoreye. Turaguhezagiye, ndakwatuye kw'ivyiza, turiteguye kukubona unezerererwa icyo Imana yakuremeye n'icyo Imana ikugombako. Mwarahezagiwe, mugirirwe neza n'Imana, mubeho icyo Imana ibateguriye kuri nosi no muri kazoza.